Ndabaramukije cane, ndabaramukije amahoro, murakomeye, nimwamukomeye ni vyiza, Imana ishimwe, ku baba bagwaye nabo canke bafise ibindi bibazo nabo nyene tubifurije koroherwa ndetse no kugira ubuzima bugenda butera imbere, kuko muri iyi si murazi ko duhura na vyinshi, ivyo twarabivuze, ni ukuvyihanganira tugakomeza gutumbera imbere, twizeye yuko mu misi iri imbere bizoba vyiza, ubuzima bukagaruka bukaba bwiza. Hama rero ni Jane Hatunga, nongeye kugaruka kandi tumaze kwiga inzira 9 zitwereka ukuntu twokurikiza ivyo twokora kugira ngo tugire ubuzima buzima, kuko ariyo ntego twihaye, niyo ntumbero dufise, turifuza kuzogira ubuzima buzima, ubuzima bufise intumbero, ubuzima butagenda busubira inyuma ahubwo bugende buja imbere. Hama uno munsi tugira twige inzira y'10, ariko muri iyo nzira ya 10 ni kugira ngo tubanze turabe koko ko twipanze nkuko twabivuganye, twavuze tumwe wese agenda agerageze. Ni ukuvuga muri izi nzira 9 tumaze kwiga, wofata umwanya ukicara, twaragerageje gufata n'uwundi mugenzi umwe, turicara dusubiramo ibyo tumaze kwiga byose, turavuga ati reka dupange turabe koko ico umuntu yokora. Ni ukuvuga umwe wese araraba bivanye n'ibyo akunda, umwe wese araraba bivanye uko nuko yiyizi. Muribuka ko intumbero ari kugira ngo umuntu abanze yimenye. Mu nzira ya mbere twavuze ati menye uriwe, menya ibyo utunze byo tugufasha kugira ngo ushike ku buzima buzima, menya ibyo ubura kugira umenye ko wobirondera kugira ngo uzoshikire ku buzima bwiza, ubuzima buzima. Ku nzira ya kabiri naho nyene twaravuze ati ufata akanya ko kuruhuka, atari kuruhuka mu mubiri gusa, ahubwo uruhuke mu mutima, uruhuke mu byiyumviro. Hanyuma turongera twiga ku nzira ya 3 yuko kutegerezwa gukoresha neza, ukagumya ivyiyumviro vyiza kugira ngo ukuri bibi mu mutima wawe, ukuri bibi mu mutwe wawe, kuko nibyo bizitira ubuzima, bigakomeza bikuzitira bituma udashobora gutumbera imbere kandi ukama mu kababaro n'agahinda. Ibyo rero twavuze ko dukwiye kubikuraho, ko tugafata ibyiza gusa akaba ari byo tugumya. Ku nzira ya 4 twavuze ati koresha neza ibyo ufise, cane cane twibuka neza ko tumaze kumenya ko igishoro ca mbere, umutahe wa mbere ni ubuzima. Iyo ukiri muzima byose biba bigishoboka, wowe gusa kora, ukoresha ingufu zose ufise nkuko twabivuze, hanyuma ubandanye utere uje imbere, ubandanye wizera ko imbere hazoba heza. Hanyuma ku nzira ya 5 twavuze ati tugabanya amaganya, tureke kwiganyira no kwihebura, ahubwo dutumbere twizere imbere ko ari heza. Ku nzira ya 6 twaravuze ati gira amahitamo meza, uhitemo ibigufitiye akamaro, ari ibyo kurya, ari ibyo kunywa, ari aho utemberera. Abagenzi nabo nyene twarabivuze, uhitemo abagenzi beza bakubwira inama nziza, apana bagusubiza inyuma. Ku nzira y'7 twavuze ati kora ivyiyumviro bibi mu mutima wawe, ugumye ivyiyumviro vyiza kugira ngo bigufashe, kuko iyo umutima wawe wononekaye, no kuvuga n'umubiri urononekara, no mu kibano harononekara, kuko bavuga ko ngo ibyo umuntu avuga n'ibyo akora inshuro nyinshi biba biva mu biri mu mutima wiwe. Ubwo rero ukuremwo ivyiyumviro bibi, ukuremwo ibituma gusa bigusubiza inyuma, ahubwo ubandanye ugire ibikujana imbere. Ku nzira yo 8 twaravuze ati vura ibikomere by'umubiri, ibikomere byo mu mutima, yaba ibya mu myaka yahera, yaba ibyo mu munsi wahera, ukuri ikintu cose coba cyaragukomerekeje kugira ngo ntigikomeze kigutsikamira. Akahise kawe ntikakubuze kubandanya ngo uje imbere, ahubwo ugira inguvu, ugira intege, ugira inkomezi zo mu mutima, kuko nibyo bizotuma ubandanya ukaja imbere, kandi ugerageze kwivura ibi bikomere, uganira n'abantu bashobora kugufasha, nawe ukora ibintu nawe ubwawe bishobora kugufasha gukira ibikomere. Hanyuma rero inzira y'9 twaravuze ati ukora ibi bintu 3 kugira ngo bigufashe gutera uje imbere. Twavuze ati ugerageze kurondera ukuntu wofata ibyiza, ushobora kwandika akavyandika ku gapapuro akakabika ahantu, ushobora kugira uwo biganiriza nk'umugenzi akabimubwira ibyamubayeho byiza, kugira ngo bizogufashe mu minsi mibi, uzokoma wongera ubiraba, wongera ubyibuka, bizotuma umutima wongera kugarura kaneza. Uno munsi rero ko tumaze gusubiramo ibyo byose, izo nzira zose 9, mbega woba warimenye koko? Nima warimenye koko, wowe wasanze ukunda iki? Wasanze inguvu ufise uzikura he? Canke ni hehe ukura inguvu zofasha umutima wawe gukomera, ugakomeza utera uje imbere? Niba warimenye koko, mbega waragerageje gukuraho ivyiyumviro bibi? Nta muntu ufitiye ishavu n'inzigo, nta muntu ufitiye inzika mu mutima, aribyo bituma udashobora kuja imbere, umutima wawe wamubabayemo, wama wijimye. None rero uyu mugenzi nkuko nababwiye, twaricaye tubisubiramo, turaraba, turapanga, dusanga hariho ibintu ushaka gutuma tugira ubuzima buzima, dukurikije icegeranyo c'inzi nzira zose 9 tumaze kuronka. Ni ukuvuga muri iyi nzira ya 10 tugomba twiga inzira ivuga ngo gerageza ukomeze kuba muzima, ube muzima mu mubiri, ube muzima mu mutima, ube muzima mu byiyumviro,
ube muzima no mu kibano. Erega turashobora kuba abagenzi babi tukaba inshuti mbi ku bashuti bacu, turashobora kuba abantu babi ababanyi babi ku babanyi bacu. Ibyo rero nibyo tugomba gukuraho. Tugerageze kora ibyo ushobora byose kugira ngo ku ruhande rw'iwawe ubeho neza, ubane n'abantu bose amahoro. Hanyuma twaravuze ati mu byiyumviro nico gice ca mbere dutangurira ko, gerageza kuraba ibyiza mu byo wiyumvira. Mu gihe haje ibyiyumviro bibi mu mutima wawe, gerageza ubikureho. Niyo mpamvu twavuze ati ufate inshuro 3 ku munsi uze wisubiramo uraba, uvuga ati ibi niyumviriye koko nibyo. Nimba usanga atari ibyo ubikureho, ibyo ubona ushobora kwihanura ubyihanuremo, hanyuma ubandanye wiyumvira ibyiza, ubibike byiza bituma umutima wawe ukomeza kuba muzima, umutima wawe ukomeze kuramba uje imbere. Hanyuma mu byo mu kibano naho gerageza gukorana ibikorwa bimwe bimwe n'abandi bantu, abagenzi bawe, ababanyi, abavandimwe, cyane cyane nko kuja guhura aho abandi bari. Guhura n'abandi birakenewe, bifite akamaro kanini. Kuja gusenga ku basenga, kuja mu nkino ku bakina, kujya kubonana n'abagenzi mugatembera, naho muba gutambuka gusa mukazenguruka hirya no hino mukongera mukagaruka, nabyo nyine birafite akamaro ku mubiri. Hanyuma ugakora ibintu byose bikunezereza mu mutima ariko bitafite ingaruka mbi bikuzanira. Twibuke ko ari ibyo twavuze abantu bakora bikabazanira ingaruka mbi, ibyo rero tubikureho. Niyo mpamvu abakunda ibyo gukina, iyo bakina mu mubiri haranonoka, kandi no mu mutwe no mu imisemburo yo mu mutwe nayo nyene ikaruhuka, mu mutwe hakamererwa neza, agashobora kuryama agasinzira. Mu gihe cyose wowe utagwaye, gerageza ntugumye wicaye umwanya muremure, ibyo twarabivuze. Ntugume uryamye umwanya muremure, uzuhaguruka utembera wongera ugaruka, ubonana n'abagenzi mutambuka mwongera mugaruka. Hanyuma kuri self care twarabivuze, uburyo bwo kwibungabunga. Gerageza gukora ibikorwa byose byotuma umubiri wawe n'umutima wawe bikomera kumererwa neza. Ni ukuvuga ibintu byose bibungabunga ubuzima bwawe bwo mu mutwe, ubuzima bwawe bwo mu kibano, abo mubana, ubuzima bwawe bw'umubiri. Kurya ibifise akamaro, ikintu cyose wokora kugira ngo kibungabunge ubuzima bwawe ugire amagara meza, ico twagishize hano kuri liste kugira ngo tuze tugerageze tugikore. Hanyuma no kumenya abagenzi bazogufasha igihe ukeneye ubufasha. Nibyo twavuze ubushize ngo ese ibyo ukeneye byova hanze wobironka gute? Hanze twavuze ntabwo ari hanze y'igihugu, oya, ni hanze yiwawe. Ni ukuvuga niba ari nk'ikintu uvuga ati ndakeneye guteka ibyo kurya ibi n'ibi n'ibi, ndakeneye kuja ku isoko uku n'uku n'uku, wibaze wiyumvire urabe ati nimba nkeneye ubufasha ku muntu w'umugenzi, ku mubanyi, ku mwana wanje, ku muvandimwe wanje, ugerageze gusaba ubufasha. Kuko hariho abantu batinya gusaba ubufasha bakagira isoni. N'iki kugira isoni nabyo ntibizogukiza, ntibizogufasha. Ahubwo gerageza witahure, umenye ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye, umenye nuko wobishobora, umenye abo bigufasha, bizogufasha kuja imbere. Hanyuma icanyuma naho ni ugukora ibintu byose bituma mu mubiri haruhuka, mu mutima haruhuka, ukaronka ahantu heza wiherera, ukaganira n'umutima wawe, ukisubiramo ukaraba ibyibi ukabikuraho, ibyiza ukabizugumizamo, bizogufasha gutera uje imbere. Hanyuma kugira imigabo n'imigambi myiza, ukamenya ati jewe ndi gupanga gukora ibi mu ndwi, ndi gupanga gukora ibi mu kwezi, ndi gupanga gukora ibi mu mwaka. Wipange neza, wamumenya neza ibyo wifuza kuzoshikako, cyane cyane rero ibintu byiza Imana nayo izobigufashamo. Kubemera Imana, baremera neza ko Imana ari iduha inkomezi. Gerageza rero nawe ukora urutonde rw'iwawe, ushobora kurwandika ahantu, ushobora kurupanga mu mutwe, ushobora kubibwira umuntu. Ipange urabe mbega wokora iki kugira ngo ugire ubuzima buzima, mu mubiri habe hazima, mu byiyumviro habe hazima, mu mutima habe hazima, mu kibano bo mubana mubane neza. Gerageza nawe ukora urutonde rw'ibyo wokora kugira ngo ugire ubuzima buzima. Nibyo mbifurije mwese, mugire ubuzima buzima, ubuzima bwiza, ubuzima bufite intumbero. Mutere intambwe ije imbere, mureke gutara intambwe isubira inyuma. Murakoze cyane, mubana amahoro. Bye.